ubwami bw'ibikoko, imfyisi, intare n'inkoko. Nico gisomwa tugiye kuraba. Aho hambere hahise habayeho igisagara gitangaje citwa igisagara ca Vichakani, cari kibamwo ibikoko by'ubwoko bwari bwo bwose. Hakabamwo imfyisi, hakabamwo intare n'inkoko, hakabamwo amahene, ingamiya, hakabamwo indogoba, amafarasi n'ibikoko by'ubwoko bwose byaba muri iryo shamba. Umunsi umwe intare niyo yari umwami, niyo yari yarayoboye, yaratwaye imyaka myinshi. Iyo ntare irasaza, yari yashaje. Nuko rero ihamagara ibikoko byose byo muri iryo shamba, irabibwira ngo ubu ndashaje, nkeneye uwunsubirira ku ntebe yanje y'ubuyobozi, kandi si ngombwa abe ari intare. Uwufise ubwenge akagira umutima w'urukundo no kubaha abandi niwe azoba umwami. Ibikoko byose byaratangaye, imfyisi iciratwenga irishima ati hahaha, iyi ni nafasi yanje, aka nakanya kanje ko kuba umwami, ndazi kurya imivyimba yose yo mwishamba. Iyo ataba ari jewe ni bangahe bohaga. Irigamba yuko izi kurya ibikoko byose, irigamba cyane. Ariko inkoko yo mwijwi rituje iravuga ngo Jesse ndi munininya, ariko nza amahoro, nzi igihe cyo kurira n'igihe cyo kunuma. Intare irabiraba byose, iritwengera irabibwira iti tuzobanza dukore ikigeragezo cy'uburongozi. Muzogenda mu ishamba bitwa ishamba ry'umwiza, muzane umwana w'urukwavu yazimiye. Uzomuzana akiri muzima niwe azoba umwami wa rino shamba rya Vichakani, niwe azoba umwami. Iryo shamba rero ryitwa ishamba ry'umwiza, ryari riri kure y'umuji ama y'ubwami bwa Vichakani. Ibikoko byose byahamagawe mu gatondo hakiri kare, bihabwa ikarata ama imapu y'iryo shamba ry'umwiza, babyerekeza ahantu bizokura umwana w'urukwavu. Muri iryo shamba babereka imapu ivyo bikoko byose. Imfyisi yo irirukanka cyane ivuga ati jewe nta nivyo kuraba mapu, nyine kurara nzanye uwo mwana w'urukwavu abonekane butarira. Mu nzira, igeze mu nzira ihura n'umuserebanyi. Umuserebanyi urayibwira ati wamfyisi we, hajya imbere hariho inzira ngufiya ishobora kugushitsa kuri uwo mwana w'urukwavu, ariko hariho umutego. Ya mfyisi irarakara irayibwira ati wa muserebanyi uje uri kuramburira, je kubona ngana nkuku, ubona je umutego ushobora kumfata? Iyo mfyisi yirengagiza impanuro za wa muserebanyi, iragenda ivuga yuko uwo mutego utoyifata. Mu nzira ihura n'umutego w'amashoka uyikomeretsa ukuguru. Ikomereka ukuguru, itangura kwibwira ati umwana w'urukwavu n'ubu ntarabonekana, ariko ukuguru kwanje kuza kubaye nk'uko. Ariko muri uwo mwanya inkoko yo yarimwo irigira, ikiri mu nzira yigendera buke buke, yiririmbira n'uturirimbo tw'icizere, yiha icizere yuko umwana w'urukwavu iri buze kumubona. Mu nzira ihura n'akanyamasyo kari kafashwe mu mwobo mutoya, iragafasha ama iha n'amazi amwana w'inyoni yari yanyotewe. Ivyo bikoko byose bivugira rimwe ati ugize neza, genda hariya inyuma ya kijya giti kinininya, uraza kubona umwana w'urukwavu. Nuko ya nkoko iragenda isanga wa mwana w'urukwavu ahantu ari, iramutora, imufuka amababa yayo, iramubwira ati ntugire ubwoba, kuko uwo mwana w'urukwavu yari yarushe, arimwo aratetemera, afise n'ubwoba bwinshi. Iramuremesha, iramubwira ati ntugire ubwoba, nzogusubiza iwanyu uri muzima. Ku mugoroba hageze, intare ihamagara ibikoko byose byo mu ishamba. Imfyisi ishika iriko iragenda icumbagira, ata mwana w'urukwavu ifise, ariko inkoko yo yishikiye buke.
izanye umwana w'urukwavu yamushize ku mugongo. Ibikoko byose byaratangaye bivuga ati inkoko ni intwari, inkoko ni intwari. Intare iratwenga iravuga ngo nijwi rirenga. Iyi niyo ntwari ishoboye kugarukana umwana w'urukwavu akiri muzima. Numunyabwenge, ni mutoye ariko yakoze ibihambaye. Mbega intare izoshobora izomenyesha yuko inkoko ariyo ibaye umwami? Na mbega imfyisi izoheba igiti cy'ubuyobozi? Kuri ivyo rero ntucikwe igice cya kabiri, kandi ntiwibagire gukora subscribe. Uzovugaze cyane. Ciao ciao.